gatoya ariko Imana yacu ni nzima byose bimeze neza papa abantu benshi bazi kuri Fanny Lavine ariko burya hariho umubyeyi wanje ngaya ntayiteka arabaho hano nibaza ko ari we Fanny Lavine original papa nyemerera muve hasi n'ukuri uyu ni umubyeyi wanje ariko uyu munsi ndibaze yuko uko biri kose hari abantu benshi banzi kubera ibikorwa nkora kandi ashyigikira mu rugendo rwanje ndibuka yuko filime ya mbere nasohoye yitwa Urugendo nayikoreye muri Eglise yaramfashije no kugurisha amasede ibyo bikiri kwa bati n'ababyeyi bake bimwe mu bafasha abana babo nk'uko papa dukwiye gushimira cyane ndakukoreza ko atari je n'umustar ariko niwe umustar Mexico Carista amahoro cyane abashimani bahezagire vrema mwakoze kuza ndanezerewe cyane ukuntu ntumvuga ubwa mbere maze gusaba imbabazi kubona porogaramu yatevye So. Toto chacho boka. Chekishaga pe. Ubona jamye hasi mu. Ikibazo rero. Kuna bosi bakibona yambara bisa. Neze babisumba isoni. Chabiri shingubu isoni. Oya niko nange. Wow, mnaona ukuntu yambaye abakuzi ba STV ari kumwe n'umugabo we w'ibitano. Murabaho rente. Wiwe yes nkuko mubibona ngaha Abakunzi ba STV urabona ko bari bisa neza cyane. neza cyane gusa barambaye neza barasa neza barasa neza amasanamu amayegeri no munsi muze gukurikira Africa TV kugira ngo abantu bameza babarishi babaye umwana bakoresha mu biganiro bya ibimenyesha abandi Fine, nkora filime izina ry'umugani Fanny Lavine. Filime yanyu mwayisenga Filime tugiye kwerekana uyu munsi yitwa Data, akaba ari filime y'urukurikirane gusa ama episode menshi. none data bishaka gusigura iki majambo Data turazi yuko ari ijambo ry'ikirundi risobanura papa umuvyeyi n'umuvyeyi rero ni filime bazoshobora kubonamo ibintu byinshi bitandukanye bijanye n'abavyeyi n'ibibondo. turazi ko mutari bashasha muri bino bikino mbega bamaze kubona ingaruka niyihe mu mubano hari ibyahindutse kumbure mwamara hano ibyahindutse ni byinshi cyane ni nayo mpamvu twabandenje dukomeza kugira gutanga ubutumwa ducishije mu mareresi kandi tukagerageza no kurondera ubutumwa nyine abantu benshi badukunze no kuvuga ko aricyo gituma iyi resi yitwa Data yashoboye kuboneka. Ego mbego bona kenshi ntambamye kenshi muhura n'izihe muze
intambamyi amafaranga no kuba hari abarundi batarabitahura yuko gukora filime ko ari umwuga bakaba no kumenga tuko tukigenegene niyo ntambamyi igihari ariko twashima Imana aho bigeze. Ego hari amafilime menshi amaze gukinwa mbega akabijya muri inaka akabijya muri iyi ni kubera ko tumaze igihe kinini turiko turakora n'ibyo ariko ubu novuga ko iyi tuyikoze twari twabanje kuraba ati twineguye kwanza mu byo twakoze muri kahise tukinegura tukavuga ati reka dukore byitubure kurusha byaheze. Ego hariho ubwoko bwinshi bafise impano mbwa bafise ubwoba kumbure byaye n'uburyo bagira ati eske ushika hajya gute wo babayikaho impano iyo ufise yikoresha kubera ko nta kintu na kimwe uzokora ngo ubure intambamyi izokubuza gushika kwihangiro ryawe ari naco gituma icyo novuga yuko ari nk'umugwi ariko ni kampani yacu yitwa Twapfa ikivugo cyacu ni kumenagura inzitizi zose zotubuza gushika kwihangiro ryacu. Ego rero tubwira muri make iyo filime kiyitse maja mu makeya nk'akarisme gato cyane icyumviro nyamukuru kirimo. Icyumviro nyamukuru ni mbega data ninde papa ninde mubyeyi. Abarundi bakunda kuvuga ngo umwana ni w'igihugu rero muri iyo resi dushobora kumenya gute umwana ni w'igihugu cyangwa n'uwamubyaye nyene cyangwa n'uw'igihugu cyangwa n'uw'umuryango. Mbega ubona biciye ku mafilime umuntu yashaka kwibeshaho kakaba nk'akazi cyane rwose nanjye nibyo bidutunze n'umuryango wacu nta kindi kintu dukora uretse amareresi. wewe mwatwemeza rero kugaruka ngo ushobora kugira ati tworonka amakazi twongera nkakugera wibaza kugaruka ngo ushobora gukina amafilime ugashobora kwibeshaho. Ego nivyo nyene nari nishuye birashoboka yuko ugakora irerese bakabaho nkuko natwe turabayeho ariko birasaba kwihangana kuko si bya bintu uvuga ngo ngombe muri uyu munsi ejo nsarura ndonka amafaranga birasaba igihe kinini kandi si byo bintu uvuga ngo ngombe ndonke menshi yihuse birasaba kwihangana no kugenda gahoro hama Imana igahezagira ko Imana nyene niyo yasidanye yuko izohezagira kuko twintu byacu aho gukora filime n'akazi. Mbega mbona kazoza igihugu muterera iki duterera kubwira ugwaruka gukora no gukunda igihugu. Murakoze cyane.
Karibu sana. Amahoro cyane. Abashimani bahezagire vrema. Mwakoze kuza. Ndanezerewe cyane ukuntu ntumvuga. Ubwa mbere maze gusaba imbabazi kubona porogaramu yatevye ari ivyari kugoranye gatoya. Ariko Imana yacu ni nzima. Byose bimeze neza. Papa. Abantu benshi manzi kuri Fanira Vine ariko burya hariho umubyeyi wanje ngaha ntayiteka arabaho hano nibaza ko ari we Fanira Vine original. Papa nyemerera mumve hasi n'ukuri. Uyu ni umubyeyi wanje ariko uyu munsi ndibaze yuko uko biri kose hari abantu benshi banzi kubera ibikorwa nkora kandi ashigikira mu rugendo rwanje. Ndibuka yuko filime ya mbere nasohoye yitwa Urugendo nayikoreye muri Eglise yaramfashije no kugurisha amasede. Ivyo